rero murashobora kugenda mugasenga umwe akazamuka akavuga ati ubunye ndakweretswe ubaye umugabo wanje bica bigenda gute rero undi akidumukiza ati ubu wewe ugiye kuba pasiteri undi akidumukiza ati wewe umugabo ufise si gwawe waramwibye cyangwa se ntimwari muhanye urumva ko ateje iki ateje ingorane mu ngo amaze kukubwira yuko we umugabo atari gwawe ubwo utegerezwa kujya kurondera gwawe kwanza icambere urugo rurasenyutse akubwiye ko we ugiye kuba pasiteri ugeze ku ishengero igihe utarashikirwa ku pasiteri utangira kugwanira ngo hariho umuvugishwa wavuze amatati menshi ndamaze kumva amakesi ari mu masentare y'abapasiteri usanga baba bafise abana b'abakobwa baba bari kumwe mu byo twita ibyumba by'amasengesho ugasanga bamwe baratwaye inda ugasanga barahuriyemo n'ibibazo ibyo rero nabyo ni ikintu cyo kuraba neza ikindi ni uko mu byumba by'amasengesho usanga hariho ibyumba biba birimo abantu nka 4 canke 2 ni ukuvuga ngo niba icyumba cy'amasengesho kirimo abasore 2 n'abakobwa 2 bakaza abandi bagasiba urumva 2 iyo bahuriyeyo ntawamenye ibihabera kuko nawe uravyumva ko abantu kuri iyi si bakozwe mu buryo bubiri umuntu yavuye mu mpwemu aja mu mubiri no kuvuga ngo barashobora gufatwa na ya mpwemu mbi waba marayika babi bamwe bakorana na Satani nyine muri ca cumba mu gihe bamwe basivye bagahurira ari 2 ugasanga bahakoreye ivyaha mu buryo batari bateguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye abakunzi bacu bo kuri Akamo TV abari mu gihugu cacu c'u Burundi n'abari hanze y'igihugu mwese mukomeze kugubwa neza hama abantu batameze neza mukomeza kubihanganisha ino musi birashobora kuba bitameze neza ariko ejo ugasanga bimeze neza kuko ibintu by'isi birahindagurika reka rero dukomeze gushimira abakunzi bacu bo kuri Akamo TV kurana mukurikana ibiganiro byacu mugira amapartage n'amalike hama abantu muraba ibiganiro byacu mutaragira sabone basaba yuko mugera sabone na ibiganiro byacu vyoroshe hari n'abantu usanga mufise intahe mufise ibintu byinshi byo kwigisha abantu basaba yuko mwoza muraza kugira muze murabisangiza n'abandi reka rero dukomeze kunezererwa namwe aho muri hose kandi murabikino kiganiro kirimo inyigisho nziza imbere zanyu rero murahabona umuntu yambaye neza yashajije abukereye niko no yivuga asanzwe ari na pastor kuko aba pastor kenshi usanga bambara neza bama bashajije imisi yose kuko nabantu b'Imana rero ino munsi tukaba twamutumiriye pastor wacu kugira dukomeze kuganira ku bintu bijanye no mu butayu canke kuja bajya abantu baje mu bugaragwa canke ku misozi rero ko asanzwe ari na pastor turaza kubiganira ko cane kugira dukomeze kubitahura twese kaze pastor mumeze neza shalom ndabona mumeze neza ushaka kutwibwirira abakunzi bacu mukabaramutsa je nitwa Pastor Jimmy ego turamukiriza abakunzi ba Akamo TV ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu shalom yego murakoze cyane pastor kuri micro ni wa mukunzi wa nyene musanzwe mumenyereye Nadia Irakoze no mugiye kukomeza kubana makino kiganiro pastor turabona neza mumeze neza mbe no munsi mwatembereye amajaheye ko mbona mwashajije gose turashima Imana uyu uri muri Kristo utegerezwa kuba umeze neza hose mu byamuhemu ku mubiri kuko dutegerezwa kubaho tunezerewe kuko umunezero dufise twebwe so dukomora ku isi ahubwo dufise dukomora umunezero uri muri twebwe uyu munsi rero nkuko mubizi ni kuwa Mungu murazi ko tuba dufise amateraniro ku ma eglise y'iwacu niho nari mugabo siho ndi
ni ngaha nyine ku Kamo TV. Ego wakoze kuza kudutemberera kuri Akamo TV. None umuntu atazi pasiteri uwo muha iyahe bwabuke bwa pasiteri niki? Nta byinshi novuga, nivuze izina gusa aho nsengera nohabwira abantu, nsengera impande ya Mutoyi hamwe na Segerard, ishengero na Ensemble du Renouveau cyangwa se The Revival Fellowship International Church, ikoraniro ry'abavutse bwa kabiri. Niryo shengero nkandongoye iryo shengero nyine ryaho. Dukorera hose mu gihugu cy'u Burundi. Eglise Mère ni muri Australia, no mu Rwanda hariho andi mashengero. Rero numva nta bintu byinshi novuga, ico noshinga intahe no ko Yesu yangiriye neza, akamenyesha ako ndi umwana wiwe, nivyo bikomeye kurusha ibindi. Yego urakoze cyane pastor. Teme yacu yino munsi wayumvise, wowe rero uyivuga kwiki? Teme yino munsi nkuko wavuze uti abantu bajya gusengera mu bugaragwa, ubyumva gute? Cyangwa se mu butayu, cyangwa se mu mashamba, cyangwa se mu biti n'ahandi hantu umuntu ashobora gusenga yinyegeje. Jewe hari ico mbyumva ko kuko si bisanzwe, ni ibintu bidasanzwe. Akenshi turaza kwifashisha igitabo cya Matthieu cyangwa se Matayo 4:4, turaza kubona uko Yesu byamugendekeye igihe yajanwaga mu bugaragwa kugeragezwa n'umwanzi Satani. Kandi urazi neza ko ngaha ku isi duhora tugeragezwa ibibazo. Umwanzi Satani akoresha abamarayika biwe ntaho bagiye. Rero niyo mpamvu tugomba gukora attention kubijanye no kuja mu bugaragwa, kuko mu bugaragwa saho kuja umuntu w'inyama n'amaraso, naho kuja umuntu nk'umwana w'Imana afise inyishu nk'izo Yesu yishuye Satani. Nico no bivuga ko ndabwira abantu benshi basenga bakaja mu bugaragwa, bakaja mu mashamba, ko aho hantu habayo mpemu mbi arizo zama zafashe n'abantu zikabafatirayo, ugaca mu gitondo baza bavuga ibi canke biriya, ugasanga bibakuye mu miryango yabo. Umugabo yari afise umugore, akaza yabwiwe yuko umugore umenga atari we Imana yamuhaye, ngo yabimenye mu bugaragwa. Ugasanga umugabo aratashe, avuze ko abana bamubwiye ko atarabiwe avyara. Ibintu nk'ivyo ni byinshi biva mu bugaragwa, bitewe nuko umwanzi arahategera abantu benshi, arahategera abantu benshi kugira ngo abone ukungena bayovya. Turaza rero kuraba ico Yesu yishuye, kandi twibuke ko Yesu yari afise ubushobozi. Ubu rero uyu munsi umuntu ajya mu bugaragwa ajya afise ubushobozi bungana gute? Umuntu ajya mu bugaragwa ajanye nande, ahuriyeyo nande? Nkuko mfise amakuru nuko iyo bagiye mu bugaragwa usanga bahurirayo bavuye mu mice itandukanye, abavuye mu gisagara, abavuye ruguru, bagahurira ahantu mu butayo nyine. Kandi bose ntago ubuzi uyu yavuye hehe, yaje gute, mbega asenga gute, imyizerere ni yihe. Niho rero Satani ashobora gufatira umwe muri bo akagira ibintu bita ubuvugishwa. Ubwo buvugishwa rero bugashobora gutuma umuntu ava mu byizerwa kandi yari asanzwe ahagaze neza mu byizerwa. None pastor, uzi umuco oduha umuco w'ivyo bintu byo kuja mu butayu cyangwa kuja ku misozi gusenga, aho byaje biva, aho byaje bituruka? Okay, ibi bintu byaje biva aho nyene ko Yesu yagiye mu gashamba Gitsemani. Navyo biri muri Bibiliya, navyo biri muri Bibiliya. Mariko 14 nibaza ko hagati ya 34 kumanuka, ubwo Yesu yajaga mu butayu akihererana na Petero na Yohana na Yakobo ntihenze, yaragiye ariherera mu gashamba k'Gitsemani. Ivyo abantu rero benshi bazi ko
iyo bagiye ahantu biherereye bashobora kuba umenga bashobora kubona Imana neza, ariko ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ibera hose icyarimwe. Imana iri mu nsengero, Imana iri aho uri hose, ariko ikibirengeye nuko Imana yavuze yuko itazigera iba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu, ahubwo Imana izaba mu mitima yacu. Rero iyo ugiye gusenga umuntu akenshi yibagirwa ko Imana ari kumwe nayo. Inyishu Imana yaguhera ngaha uri kurasengera ku Kamo TV, inyishu Imana yaguhera uri kurasengera muri eglise runaka, icyangombwa no kumenya ko uri umwana w'Imana, cyangwa no kumenya ko wubahiriza ico Yesu yavuze. Kuko Yesu yaravuze muri Yohani 3 ku murongo wa mbere ko umuntu wese atabyawe n'amazi na mpwemu yera atazigiraho nyura mu ijuru. Rero iyo umuntu amaze kumenya ko ari umwana w'Imana, akubahiriza amasomo ari muri Mariko 13:16 havuga ngo uwizera akabatizwa azokizwa, ngo ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Hakabonekamo n'ibimenyetso by'abamaze kwizera ko bazogira gute, bazosengera abagwayi bakire, bazorambika ibiganza bakire. Ibyo byose ntibisaba kuja mu butayu, bisaba ko wizera kandi ukabatizwa ugakizwa. Rero ivyo iyo numvise ko umuntu ashobora kuva ngaha ngo agiye kurondera Yesu, ijambo ry'Imana reka rinabivuga neza ngo nibabwira ko ari mu hehe ngo ntimuzojeyo, ngo kukuza kwa Yesu umuntu wese azomubona. Ntabwo bivuze ngo Yesu afise ahantu arondererwa, kuko ndagira nkubwire yuko Yesu Imana ugendana nayo, kuko niyo yisezeraniye yuko iri hehe izoba itazigera iba mu nzu izubatswe n'iki n'amaboko y'abantu. Nkavuga nti Imana niba iri mu mutima wanje, niba Imana iri mu mutima wawe, niki gituma nja kuyironderera ahandi hantu? Niki gituma nja kuyironderera ahandi hantu hatari hehe, hatari ahantu heza, ahantu nshobora gusanga n'abandi bantu, abo bantu ugasanga barankuye mu nzira y'imyizerere nari mfise. Nico nabivugaho, ariko nsubiye inyuma gatoya, ndemeza yuko babikuye kuri rya somo nababwiye, aho Yesu yihereraga akaja ku ruhande agasenga, ariko naho nca nibuka amajambo uko vyagenze, agarutse yasanze bose basinziriye. Nawe ubwe ari Kristo ntiyijanye wenyine, yajanye nande, yajanye n'abigishwa biwe, agarutse asanga basinziriye. Bivuze ngo ninde wabasinzirije? Ninde wabasinzirije? Basinzirijwe n'umwanzi, niwe watumye basinzira. Aragasubirayo kandi agarutse naho asanga barasinziriye, atakintu bashobora kumubwira. Bivuze ngo umwansi arafise ahategera. Rero aho ico kintu cavuye cyo kujya mu butayu, abantu benshi baravuga bati tugiyeyo nkuko Yesu yagiyeyo, no kwiriza ubusa navyo Bibiliya bitubwira neza ko kwiriza ubusa navyo bikenewe, ariko benshi barakora iminsi bakaba bati twiriza ubusa tubikore nka Yesu. Ariko twibuke neza yuko naho tugera ikirenge mu ca Kristo, Kristo yari umwana w'Imana, urumva, akongera akaba n'umuntu, ariko inkomezi yari afise ntabwo ari nk'iz'umuntu asanzwe. Kandi nanone yari afise kwirinda gukomeye, kuko aja mu bugaragwa w'ubwiwe nta wundi muntu wigeze bajana, yari we nuja kumugerageza. Mu gihe rero ugiye mu bugaragwa wewe n'abandi bantu bafise imyizero itandukanye, umuntu ashobora kwiyumvira ati Imana iravuze. Nibaza ko tuzoronka n'umwanya wundi tukavuga ku bijanye n'ubuvugishwa nabwo, kuko hari ubuvugishwa hari ico nabivugaho. Ijambo ry'Imana naryo ritubwira yuko Imana ariyo ibasha kugusesa umuntu ikamenya ibimurimo, kandi no kuvuga ngo ijambo ry'Imana ryatubwira yuko twebwe abamaze kuronka mpwemu yera nta muntu ashobora kuturondora numwe, nta n'umuntu ashobora kurondora uwundi, kuko mpwemu yera nishobora gusesa umuntu. Amabanga ari mu muntu wabyewe n'amazi na mpwemu yera amenywa n'Imana yonyine gusa, nta wundi muntu ushobora kuyamenya. Rero umuntu ashobora kumenya ayo mabanga n'ufise mpwemu, ntago ari mpwemu y'Imana. Dusubiye rero ku kiganiro cyacu, n'ukuri ibintu byo kujya ku misozi, mu butayu, mu bugaragwa, abantu nibavyitondere, nibaje mu masengero basenge, baje mu ijambo ry'Imana, kuko Imana aho yatubwiye tuzovugana naho na cane ni mu ijambo ryayo. Niho izoduhera ihishurirwa, niho izotumenyesha ibyayo. Baje mu ijambo, abafise insengero bageyo, batahure gusa ico Yesu yavuze.
ico Yesu yabwiye Nikodemo. Uribuka ko muri Yohani 3 Yesu yabwiye Nikodemo ko utabyowe n'amazi na mpwemu yera atazigeragira gute, atazigera aja mu bwami bwo mu ijuru. Ico ndagihagaraho cyane ko ari cyo umuntu yagombye gushingiraho, hama ukungena umuntu asenga naho ijambo ry'Imana risobanura. Twarahawe no kungene tugomba gusenga tuvuga data wa twese wo mu ijuru, kumanuka izina rya ryubahwe, ndetse naho tuvuga dufitiye amadeni dutegerezwa natwe kuyababarira. Byose biraboneka. Isengesho ry'umuntu ngo naho ryabarense, hari indirimbo nkunda ivuga ngo naho wagira isengesho yantajyo. Isengesho iryo ryose Imana iraryumva. Kandi nongere nkubwire ko umuntu bwiwe iyo ariko arasenga niwe wariko ariyubaka, ntaco yubaka Imana. Kuko iyo uri kurasenga biguhuza n'Imana, kuko Imana yo ntiyigereye ku muntu. Imana ibana n'umuntu ibihe byose. Gusa iyo umuntu adasenga aca yumva umenga ari kure y'Imana. Kubera iki? Ndakunda gutanga akarorero, umuntu afise telefone yawe harimo icyo bita appel en absence na nimero compose. Iyo udaheruka guhamagara umuntu urabona ko nimero ye igenda ikaja kure. Ariko urabye muri appel en absence cyangwa nimero compose, ubu unyi iyi saha ushobora gucubona umuntu wahamagaye uyu munsi ari hafi cyane gose kuri list. Ariko udaheruka kumuhamagara uko amatariki agenda avaho niko na nimero igenda isubira inyuma kugera ibwo yifuse. Bivuze ngo iyo umuntu adasenga Imana aja kure y'Imana, ariko Imana si muja kure. Rero abantu ntibumve ko harandi bajya gushakira Imana kure. Imana iri kumwe natwe, nkuko izina rya Kristo rivuga ngo ni Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Kandi Imana yarivugiye ngo ibera hose icyarimwe, nahana Imana itari. Rero ujya kwishakira mu butayu uzohasanga hakuye izindi Imana zitari Imana ya hehe yo mu ijuru. None pastor, ko tumva hari abantu benshi bajaye bavuga ati bagendayo bakishurirwayo bakaronkera inyishu ibibazo baba bafise. None abo bose uvuga yuko rero ibyo baba bagiye baba bakuye iyo myuka mibi gusa ata bintu byiza byo bikorerwayo? Ego ndabihamya neza cyane ko ibyo birashoboka. Kuko inyishu z'umuntu w'umupfumu nazo zirashobora kumufasha. Umuntu ashobora kuja ku mupfumu agapfumura atari yaravyaye akavyara. Niwe wa mpwemu wo mwisi ndiko ndavuga. Impwemu zo mwisi zirashobora kugira ibyo zikora. Ibyo bintu zikoze kandi umuntu wakwihenda atamaze kumenya ijambo akaba yakwibwira yuko ivyo impwemu yo mwisi yakoze ari ivy'Imana. Abisi barashobora, abapfumu, abakonikoni. Muribuka abakonikoni ivyo bakoze? Muribuka ko Mose uko byagenze, bamwe bararambitse bihinduka inzoka, inkoni. Hama Mose arambitse inkoni yiwe ihinduka inzoka kandi irongera imira zose. Abo n'abakonikoni. Niba umuntu ashobora kurambika inkoni hasi igahinduka inzoka, bivuze ngo nta kintu adashobora gukora. Ariko bitandukanye na twebwe abantu bizera Imana. Biratandukanye cyane kuko twebwe tuzi neza yuko Imana idukunda, Imana ituzi, Imana izi byose kuri twebwe, kandi Imana izi biri muri twebwe. Ni ukuvuga ngo rero nahoze mvuga nti mpwemu yera, iyo umuntu afise mpwemu yera yabyewe n'amazi na mpwemu yera, uwo aba afise mpwemu yera, sivyo? Ni ukuvuga ngo iyo asenga agerageza gusenga yiyubaka. Niyo mpamvu nongera nkagaruka ngo hari gusenga kugeze kuri kubiri. Gusenga mu bwenge no gusenga muri mpwemu. Ibyo tubibona mu gitabo cy'Abikorino ba mbere 14, aho tubona yuko iyo umuntu asenga mu ndimi niwe wiyubaka ubwiwe, asenga mu ndimi. Si abantu abwira ahubwo abarira Imana. Ndibaza ku murongo wa 2 gucyo niho kugera kwa 3 niho usanga iyo umuntu asenga mu ndimi si abantu abwira ahubwo abwira Imana. Rero nibyo dusabwa nuko dusabwa gusenga tubwira Imana, kandi tukongera tugasenga mu bwenge. Ari byo abantu benshi dusanzwe tumenyereye. Dusenga kugira ngo byigishe bifashe. Iyo umuntu ari gusenga mu bwenge bifasha umuntu wese ariko arabyumva. Ariko iri gusenga mu ndimi ntacyo bishobora gufasha umuntu kuko umuntu atabyumva. Nuko abantu benshi baja mu butayu bashobora gukurayo mpemu mbi. Ndaza nkahuza na Kristo ageze mu butayu ubwo Satani yamugerageza. Mbega iyo wageze mu butayu wageragezwa nande? Mpemu mbi, abamarayika ba Satani bagiye bakorokanye nawe.
bagiye bakorokanye na Satani ndabibutsa ko ataho bagiye naho Satani aziritse aboshe imfunguruzo zikaba zifite Kristo ariko ndagira nkubwire yuko abamareke bagikora kandi abo rero bakoresha abantu bakorera mu bantu barashobora gukorera mu bantu bazima barashobora gukorera mu bantu bacu bapfuye niyo mpamvu nongera kuvuga ku kintu iyo umuntu aryamye mu ijoro arashobora kurota akarota abona mama wiwe cyangwa siwe kandi abo baramaze gupfa rero niba abamarayika ba Satani bagenda bakihindura kuko barazi ibyo barazi uko uwo muntu yarari barazi ishusho yiwe barazi uko yasa isanamu ye bakayifata wowe ukabasha kurota ubona mama wawe cyangwa papa wawe rero ivyo bitwereka yuko ivyo nibibera mu mpwemo mbi niba abamarayika bande ba Satani baba ariko barateza akavuyo rero abo barashobora gukorera no muri ba bantu bavuye impande zose ni zihe ndashaka kuvuga impande zose ni zihe no kuvuga ngo umuntu yaje avuye tuvuge imuyinga mugahura undi yavuye Ngozi mugahura undi yavuye mu gisagara ngaha nyene abo bose bafise ukungeni baje ntuzi ico bazanye naco rero murashobora kugenda mugasenga umwe akazamuka akavuga ati ubunye ndakweretswe ubaye umugabo wanje bica bigenda gute rero undi akidumukiza ati ubu wewe ugiye kuba pasiteri undi akidumukiza ati wewe umugabo ufise si gwawe waramwibye cyangwa se ntimwari muhanye urumva ko ateje iki ateje ingorane mu ngo amaze kukubwira yuko we umugabo atari gwawe ubwo utegerezwa kujya kurondera gwawe kwanza icambere urugo rurasenyutse akubwiye ko wowe ugiye kuba pasiteri ugeze ku ishengero igihe utarashikirwa ku pasiteri utangira kugwanira ngo hariho umuvugishwa wavuze rero tugaruke muri Matayo 4:4 ariho Yesu yagiye kugeragezwa mu bugaragwa wibuka amagambo Satani yamubwiye yaramuhenze kandi ivyo na wowe ubyumvise umenga ni ibintu biri byo koko yambwiye ngo niba koko ari umwana w'Imana ngo arashonje ngo nahindure amabuye ahinduka imitsima hanyuma afungure ico ndaciyumvira nkasanga si ikintu cyoroshye Yesu yarashonje yaramaze iminsi 40 atajya urumva atanywa bega uwo muntu ntibyari gukunda guca yumva vuba guca hindure imitsima koko agafungura ariko Satani we ntiyagomba abikore koko ahubwo yagomba mwumvire gusa Yesu agakora agahindura amabuye imitsima kajya azaba yumviye nde azaba yumviye Satani bivuze ngo egari ko azabatsinzwe si ico cyonyine gusa arashobora kubikoresha ku bantu rero urashobora kujayo ugiye kurondera amafaranga agaca kubwira ahantu ugiye gukura amafaranga ati hariho umuntu agiye kuza azoza ameze gutya azozanye amafaranga wawe n'umuntu aje agusanze aje no kukuramutsa ugaca umwibwira ko harimo amafaranga ibyo bikaba bavyavamo ubwesikoro ngo narabwiye ngo hariho umuntu azoza ngo anzaniye amafaranga cyonyine Yesu ariko arageragezwa n'umwansi yaramubwiye n'ibindi bintu kandi ubyumvise neza nawe wakumva ko ari ibintu bisanzwe none kuba Yesu yamanuka yasimbuka agakoroka umwana w'Imana afise ubushobozi abamarayika bakamuramira nibisanzwe kuko bari kumuramira ntibari kwemera ko Yesu apfa Satani yara icyo yagomba rero yagira ngo yumve ko Yesu gusa abikora akaba mwumvira amubwira ati wamaze kunyumvira nawe uri nka jewe ariko Yesu yaramusubije ubwa mbere hari inyishu ntatanze yaramusubije ngo ntago umuntu atungwa niki n'umutima gusa ahubwo umuntu atungwa ni ijambo ry'Imana abantu rero dukwiye gutungwa n'ijambo ry'Imana ntago dukwiye gutungwa n'ibivuye mu hehe inyishu zavuye mu butayu ahubwo ijambo ry'Imana dusome Bibiliya ngo nkunda amajambo meza cyane arimo muri Yohana rimwe mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ngo mbere na mbere ijambo yahozeho ngo kandi yahoranye n'Imana ngo nta caremwe na kimwe atashyizeho ububasha nawe atakozeho ni ukuvuga ngo rero nta handi ubushobozi buri aho nyine urondera Yesu murondera aho nyine jambo niwe jambo nyine niwe Mana ubushobozi bw'Imana buri muri Bible ushaka Imana kuyaga nayo yagira nayo muri Bible ndiko ndabandanya kuco nari ntavuzeho neza ukungene ni Yesu yishuye uyu nyine Shitani ubwo yamubwiraga ngo asimbe urumva aramubwira ngo oshi genda Satani urumva ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe rero icyo yagomba kumubwira yuko amurusha ubushobozi twebwe rero icyo tugomba kubwira Satani mu gihe atubwiye ngo natwe tugenze uko
arashobora kubikubwira. Rega gusimba arashobora kukubwira ati wowe nta ngorane uragende wiryamire mu nzu ntuzorime ubwo umusenga hari umuntu azokuzanira ukaryama ugasenga ukarindira ntugire ikironga ngo harimo abakozi b'Imana ngo batunzwe ngo niki nibikona ivyo iyo ari gahunda y'Imana yakoze ubwo nyine kandi igikorwa Imana ikoreye umuntu si ikorera iki uwundi wowe ufise gahunda yawe senga ariko unakore senga ariko unakore ubwo butayu nimuvemo nimwumve ikijambo ry'Imana rivuga musenge mukuri no mu mpwemo musenge mu ndimi nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo usenga mu ndimi abagira gute abayiyubaka nimwiyubake abantu nibiyubake nibamenye gusenga biyubaka urumva iba uri wenyine mu cyumba ciwawe vuga amayoberane nkuko abikorino ba mbere 14 batubwira kabiri ngo usenga mu ndimi ngo ntavuga ibyo abantu ngomba ahubwo avuga amayoberane ngo nururimi rwumva n'Imana ayo mayoberane rero Satani ntashobora kugira gute kuyumva iyo uri gusenga mu ndimi zitamenyekana ntabwo Satani yumva ibyo usenga mubu unye iyo umuntu ariko arasenga avuga ati Mana uzamfashe ndonka umugabo mwiza umugabo ufise amataye umugabo ufise amaboko manini ndavuga ku misengere yabiki gihe umugabo muremure umugabo utunze ariko wibuke ko abamarayika ba Satani bakumva barakumva urasengeye umugabo ufise ukuboko kungana kuriya wateruye ivyuma umudiaspora cyangwa se n'uwundi wowe uri kurashaka gusengera rindira gatoya rero wasenze mu bwenge kandi impwemu mbi zabyumvise arizo z'abamarayika n'ubundi kubera ko wowe wakoresheje ibyifuzo by'iwawe kubera ko wakoresheje ibyifuzo by'iwawe Satani azoca gufatira aho ngaho uzoja kubona ubone akuzaniye nyine wa mugabo kujya nyine uko wamushaka mugabo si Imana yaguteguriye niba ushaka gusengera icyifuzo runaka senga hehe mu ndimi aho ari amayoberane ndabibutsa muhasome mu bikorino ba mbere 14 aho nyine kabiri kumanuka uzosanga ko iyo abantu bateranye ari benshi ari byiza ko basenga mu bwenge ariko iyo uri wenyine ni byiza ko usenga hehe mu ndimi iyo ugeze kuri 26 ho haranakubwira iyo abantu babaye benshi bakoranye ukungene basenga n'urutonde gusenga mu ndimi babiri cyangwa batatu badasaga bavugishwe bavuge mu ndimi hama n'abandi bagire gute bahanure Yesu hagiye nk'umwana w'Imana kandi cyo yagombaga gukora yagombaga kujya gutsindirayo kujya kunesha kujya kwerekana ubushobozi bwiwe kubwerekana imbere y'abantu ko ari Imana ko ari uwatumwe n'Imana ko ari ukomeye ari uhambaye ari waje gucungura umuntu. Ego paze tugarutse gatoyi rero kuri nani teme twariko wavuze neza yuko Yesu nawe nyene yagiye ahantu hiherera agenda nyene ku ahantu ku musozi arasenga none kuki wowe wanka yuko abantu baja ku musozi gusenga kandi bisaba yuko umuntu agera mu kirenge mu ca Yesu Bo Yesu umutandukanye na twebwe kandi nongere nkwibutse ko Yesu yagiye wenyine kabiri ubwa mbere yajyanye na Petero na Nande na Yohani na Yakobo ndibaza bajanayo agarutse asanga bigishwa bagize gute basinziriye mu byukuri urumva ko ahatari ahantu horoshe kandi mbere yuko ajana nabo n'abantu bari bamaranye igihe yarasanzwe azi nibuke ko atigeze ajyana na Yuda gusenga kuko Yuda yarazi ko ari umugambanira niba rero ushaka kujya mu bugaragwa gusenga bigusaba yuko utegerezwa kufisa inkomezi zirenze zingana n'iz'umwana w'Imana nizo yara 33 ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibi ibiruhije utabasha kugira gute kumenya nitwatabaza Imana ntidusaba aho tuba ngo aho babiri canke batatu bateraniye mba mpari noneho ikatwemera yuko twebwe jewe nimba jenyine iyo nsenze mba ndiko ndiyubaka ntegerezwa gusenga ndi jenyine ndi wanje ndi kwishengero urashobora gusaba umwanya ukagenda kwishengero ugasenga ishengero ziba zuguruye urashobora gusengera iwawe muri chambre yiwawe ushobora gusengera iwawe muri salo yiwawe ushobora gusengana n'umugabo wawe ahantu ho gusengera ni henshi ushobora gusenga uri muri bisi ugenda byose birashoboka rero Imana ntabwo izerushaho kukumva cyane ngo nuko wagiye mu butayi ahubwo aho wasengera hose
Imana yakumva. Ndabwira abantu rero benshi bari kuja mu butayu nibaveyo nibaze basengere amasengero yabo, nibasengere amasengero yabo, babo mu ngo zabo, bamenye ko basenge biyubaka kuruta kujya mu butayu kurondera izo mpwemu mbi. Nababwiye nti birashoboka umuntu akaza akakubwira ati ubu wowe umugabo muri kumwe si gwawe, uwo yatewe n'iki n'umwanzi, umwanzi aramuteye kugira ngo agohende, kuko mwajanye mu butayo mwamaze kuba umwe, ntiwemera ko ari aguhenze, wowe ucuvuga uti koko umugabo si gwanje, aho nimbirimbiri ntimwamutibanye n'umugabo neza, kuko agushyira mutima wawe ucuvuga uti burya wa mugabo si gwanje. Ivyo rero ntivyubaka umurimo w'Imana, ahubwo birawusenya. Abantu benshi bamaze kuva mu mashengero ngo bababwiye yuko bazakora ibi mu ishengero, ngo wowe wari gukora iki, ngo uriya mwanya pasiteri arimo, ngo uriya mwanya ni gwawe. Rindira, Imana niyo ashaka kuba pasiteri uzomuba. Mu butayu rero nivyo bibayo gusa, ngo ugiye kuvyara umwana umuntu akarindira imyaka igahera, bitewe n'ibishobisho yagiriye, bitewe nuko yafatiwe n'iki n'umwansi yamugerageje. Ndagira mbabwire ngo mu butayu si ahantu ho kuja mu gihe wamenye Imana, ukamenya ko Imana ibera hose icyarimwe. Mu kuvuga rero abo bantu baje ku mitaba baje ku iyo misozi, yuko ku iyo misozi hariyo ibintu nyene vy'amadayimoni gusa, nta bintu vyiza bibayo kuyo ku misozi. None ho mu mazu tuba dusengeramo hoho nta ntuzeyo habamwo ivyo wiyumvira ivyo vy'imiyaga mibi canke ayo mashetani mu mazu ubahimiriza kuza gusengerayo, hoho ivyo bintu ntibibe nivyo habera. Ndavuga ndabyumva neza ico uvuga. Mu butayo ugiye gusenga, erega naho si ukuvuga ko ivyo bintu hariho biba, ahubwo bijana bavaho babitwaranye, nabo muhuriyeyo, hamwe n'amarangamutima umuntu afise, ibishofisho by'umuntu. Bivuze ngo ageze mu butayo neza, ashitseyo atangura guhura na yangorane yabajya bamubwira ibi na biriya. Mu vyumbi wacu nashatse kuvuga, ntago nashatse kuvuga ibyumba by'amasengesho, ntunge nashatse kuvuga aho tuba mu nzu zacu. Ahandi navuze ni mu nsengero, nabwo kandi ijambo ry'Imana tubwira ko tugomba kugira ubwenge, tugomba kugira ubwenge, tukamenya ukungene dusenga, kuko no mu ishengero ashobora gukoroka akakubwira ivyo. Ariko iyo mu ishengero muri benshi, abantu benshi barabyumva bakahava n'uhanura ati uwo muntu ibintu avuze sibyo, ejo ariko iyo mu butayu akenshi muba muri 4, 5, 10, ugasanga ico kintu akubwiye ukigize nk'ukuri, bitewe n'ukungene wajanye inyota yo kumva ko ikintu kiri buhave cyose kiza kuba kivuye ku Mana. Wava inyota muhira, unyotewe uti ijambo rihava ni inyishu kuri jewe. Iyo rero iyo nyishu utayironse utangura kuva ku Mana, umenga Imana irabesha. Nkuko dusanzwe tubizi, abantu baja mu misozi gusengerayo, abantu baja mu butayu gusengerayo, usanga bafise ama eglise bavayo bakomoka ko baja gusenga. Ni nkaco kimwe n'abandi bantu usanga baja mu vyumba masengesho, byo baja masengo usanga bafise andi ma eglise basengeramo. None pastor, ivyo bintu uko ari bibiri birafitaniye isano? Ibintu byo gusengera mu byumba ndabivugaho cyane, ariko ndafite icyo nabivugaho, kuko nabyo biri mu bintu bituma abantu bafatwa n'impwemu mbi. Ndamaze kumva amatati menshi, ndamaze kumva amakesi ari mu masentare y'abapasiteri, usanga baba bafise abana b'abakobwa baba bari kumwe mu byo twita ibyumba by'amasengesho, ugasanga bamwe baratwaye inda, ugasanga barahuriyemo n'ibibazo. Ivyo rero navyo ni ikintu cyo kuraba neza. Ikindi nuko mu byumba by'amasengesho usanga hariho ivyumba birimo abantu nka 4 canke 2. No kuvuga ngo niba icyumba cy'amasengesho kirimo abasore 2 n'abakobwa 2, 2 bakaza abandi bagasiba, urumva 2 iyo bahuriyeyo ntawamenye ibihabera, kuko nawe uravyumva ko abantu kuri iyi si bakozwe mu buryo bubiri. Umuntu yavuye mu mpwemu aja mu mubiri, no kuvuga ngo
barashobora gufatwa na ya mpwemu mbi waba marayika babi bamwe bakorana na Satani nyine muri ca cumba mu gihe bamwe basivye bagahurira ari babiri ugasanga bahakoreye ivyaha mu buryo batari bateguye abantu mbasaba kuba basengera mu mashengero kuba basengera iwabo aho baba mu nzu ziwabo canke se mu mitima yabo canke se bariko baragenda kuko nta hantu hose uri Imana irashobora kwishura ikibazo cose waba ufise mu gihe wemeye ubugombe bw'Imana. Tuzi ko inyishu y'Imana ari oya na tegereza ni zitatu kandi zose zirabereye kuko Imana ico ikubwiye ngo oya ni inyishu nziza, ikubwiye yego ni inyishu nziza, ikubwiye na rindira cyangwa tegereza zose ni inyishu nziza. Rero dutegerezwa kumenya yuko aho Imana iduhereye inyishu yari yose tugomba kuyakira kuko Imana iratuzi kuruta uko twize. Niyo yadukunze. Ndakunda kwibuka ikintu gikomeye cyane kiri mu byahishuwe nibaza muri bice 12 aho intambara yabaye mu ijuru kubera jewe kubera wowe wumva canke wowe uraba Akamo TV harabaye intambara Imana ikorora abamarayika benshi ndetse na Satani marayika w'umukerubi urabagirana kubera jewe kubera wowe ntabwo rero Imana ari umuhombe ku buryo yakwibagirwa umuntu wayo. Ndabwira abantu benshi ndasaba abantu benshi bajya gusengera mu butayu nibasengere mu nsengero niba insengero zidahari nibasengere mu mitima yabo. Ndababwira uburyo bwo gusenga uko ari bubiri, gusenga mu bwenge no gusenga mu ndimi. Ego nk'impanuro rero woha abakunzi bacu ni impanuro inyahe kunzi ba Akamo TV? Waba ari umuabone kuri Akamo TV cyangwa se nundi uzo ibiganiro bya Akamo TV ico na impanuro no muha nuko ataja gusenga ngo ajya gusengera mu butayu ahubwo yakoresha uburyo navuze bwo gusenga mu ndimi no gusenga mu bwenge agasengera muri eglise agasengera muhira agasenga ariko aragenda agasenga ari mu muduga agasenga ariko ararima agasenga agiye kuvoma nta hantu na hamwe utasengera Imana ngikumve uri mu bugombe bwayo. Rero ico nanze ayo mosha yo gusengera kugira ngo uhure na mosha ariko navuze umuntu uzokwiza iminsi 40 atajya tanywa azemera agende mu butayu asengereye. Yesu yakwije iminsi 40 atajya tanywa aja mu butayu kugeragezwa kandi nawe yatsinze kubera umwana w'Imana. Nibaza ko wapfa kubitsinda atawe kuko ntago byari byoroshe. Urakoze cyane rero Pastor, reka dushimira abakunzi bacu kuno babaranye bakurikirana ikiganiro cacu kandi bakomeze guhezagirwa banongera kandi ntumirira abantu mutaragira sabone yuko mugera sabone ugemze muri ibiganiro byacu vyoroshe. Rero tukazaba dusubira mu kindi kiganiro. Pastor wakoze cyane. Murakoze Imana bahezagire. Shalom. Shalom.